twaje mana kugira ngo uhoraho uduhe impamba y'uru rugendo none turi hano bwirukiro mu izina rya Yesu Kristo kaze mana utugabure kumwagabura rya shengero ngo barariye barasigaza mbere ngo baratekera haleluya mu izina rya Yesu none rero kaze niwo ufundura igifunzo ugahaza amahanga none rero twaje ubajya kurondera wese mwama kubone uzobukoze nyakubahwa turasengeye umwanya mu izina rya Yesu Kristo turicaye kugira ngo mwami utugaburire none rero ca mu mukozi wawe mwami mu izina rya Yesu Kristo umuhe ibikwiye ishengero umuhezagire uko baza gukurikirana mu izina rya haze kuba mu kuboko kw'Imana ububasha bw'Imana ubushobozi bw'Imana mu izina rya Yesu Kristo
Kristo. Kaze mana ubwiza bwawe bwuzura ingoro yawe uzobukoze nyakubahwa. Twaje kwiriba kandi twaje kuvoma, dudubiza amazi tunywe, dudubiza bwirukiro, dudubiza mu izina rya Yesu Kristo. Ubukaragwa buhere, intege nke zihere mu izina rya imishike ihere mu izina rya Yesu. Uzobukoze tembesha amazi hari ubukaragwa, tembesha bwirukiro mu izina rya Yesu Kristo. Ibitangaza bikoreke, ibyaha biharigwe, indwara zikire. Uzobukoze nyakubahwa. Urakoze bwirukiro, urakoze duha umunezero, duha akayabagu ko kumva ijambo ryawe. Uzobukoze bwirukiro, urakoze kubyumvise. Abari kure n'abari hafi bose baronke icubahiro gihabwe data Imana mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Yesu nashimwe cyane. Jesus akizana. Kije mwese mu izina rya Yesu Kristo. Nami Yesu. Izina ryanjye nayumvise ni Alebres. Alebres ist Mugabo. Dusangira amajambo y'Imana. Kandi ibiri gatoya n'ustoririmba. Cyari kasoma amajambo y'iyo ndirimbo bwacu Alebres ikanira gukora. Cantique 155. Igice cya kane n'icya gatanu gusa. Vers 4 und 5. Tuvuge Kristo. Yesu nashimwe. Ko tuje ngaha tuvuga ibindi usanga tuzinye. Yesu nabaheze. Yikoreye ivyanje vyaha abihindura ivyiwe. Naho watacu yakoze byose yarabizize. Ni igitangaza indirimbo yanje. Ni igitangaza kuko Yesu yakunze atyo. Yangiriye mu gishingo ngo nze nkire urwo rupfu. Ninajya mu ijuru naho bizatura uko yankunze. Soma jambo y'Imana. Dusome muri ikindi cya mbere cya Yohana. Das ist erste Brief für Johannes. Igice cya gatatu dore ku murongo wa mbere. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Urukundo rwa data wa twese rwaduhinduye abana biwe. Muri urukundo uko rungana data wa twese yatugiriye ko twitwa abana b'Imana, kandi niko turi. Nico gituma ab'isi batatuzi kuko batayimenye. Abo nkunda none turi abana b'Imana, ariko tuzomera kurahishurwa. Icyo tuzi nuko Yesu niyahishurwa tuzosa nawe, kuko tuzomuraba uko ari. Kandi umuntu wese amuzira ko ivyo ariyeza nk'uko arorera. Kristo Yesu turagushimiye. Tugushimiye imbabazi zawe. Tugushimiye Yesu kuri hano hantu. Tugushimiye ko watubwiye mu gishingo kazokira urupfu. Mu izina rya Yesu mushimwe n'uhabwe icubahiro. Ube hano hantu muri no koraniro. Haleluya. Ubushobozi bw'Imana ube hano hantu. Ubwiza bw'Imana ube hano hantu. Mu izina rya Yesu Kristo ntabari twebwe, ariko izina ryawe rihabwe icubahiro muri byose. Mu izina ryawe Yesu twizeye. Amen. Haleluya. Amen. Ni Yesu turavuga. Yatubwiye mu gishingo kugira ngo tuzokire urupfu. Uyu mukozi w'Imana yakoresheje ni Yohana. Ni wa wundi umwe Yesu yakunda. Be no mu gihe Yesu yagira aje ku musaraba, habaye ibanga abandi bigisha batamenye, ariko kubera we yari mu ruhande rw'iwe, Petero aramubwira ngo ni Yuda aza kumufata.
hava ngo iryo banga ntabwo bari bamenye, ariko Yesu abibwira Yohana uza guteza iki bayiguwa azura Yesu nashimye cyane kandi byagenze uko nyine. Rero uyu Yohana ariko yishuye amabanga mu rukundo rwa Data wa twese rwaduhinduye abana b'Imana. Muri bino yavuze neza gusinkira imbohe y'umwanzi Satani. Yesu yankuye ko imitwaro yari indemereye, nditegembya ubuye mfise amahoro. Haleluya. Umwami Yesu atanga amahoro. Hari ubundi babwiye yari afise amadeni menshi, aza kuri Kristo maze amubwira ati ariko kwizera kwacu kuri mu mutima yamubwiye ikibaye connect nawe ko rwose ubundi bugingo budashira, ariko amubwiye Kristo akuraho amadeni. Ariko ushobora kuba wakiriye Kristo ukaguma ngaho ukabana n'akazi ndabyose bishoboka ko byose bikorera ku mwanya w'iki wiwe. Icyo wakiriye n'iki ni ubugingo budashira, yagukijije urupfu. Amen. Nagiriye mu gishimwe ngo nze nyir'urwo rupfu, ninajya mu ijuru naho nzaturwa urukundo yankunze. N'umwami n'igitangaza kuko yankunze atyo, n'igitangaza kuko yababarije. Amen. Maze araza rero arababwira ngo wa muntu mwambwiye si we. Ntiyankuye ko y'amadeni, maze bamusigurira neza ati Kristo ni ukugura ubugingo budashira, no kukwimura mu bwami bumwe, kuko ngo yadukuye mu bwami bw'umuzitanye batwimurira mu bwami bwiwe bw'umwana wiwe akunda. Ni ubwami bwa Kristo. Mu isi muri n'amarusho, kuko isi ifise umwami wayo. Iyo twizeye tuyitaha mu mugabo twacyatwagoka kundi nyene, ariko ubundi bwami abizeye azohabwa. Haleluya. Haleluya. Amen. Ibintu bimaze bifashe neza agakiza rikamuryohe. Kenshi yumva ko yahomvye kubwo kwizera no gukizwa, kuko ibyo yarabuze n'umuntu aguma bibuze. Yesu nashimwe cyane. Ariko icyo yaronse kiri mu mutima ntikirashuka, kuko Kristo ubwiwe ntarashuka. Uko tuzomera ntikurahishurwa. Iyi shusho iguma ari yayindi nyene. Niba yarafise umushatsi iguma ari wawundi nyene. Ntuco uva kuhaza ubu. Uko tuzomera ntikurahishurwa. Icyo tuzi ni uko Kristo niyashurwa tuzosa nawe. Haleluya. Ahagaruka cyane kweli. Aza kuhagaruka. Uko tuzomera ntikurahishurwa. Nuko umuntu wese amuzira k'ivyo ariyeza mu mutima wiwe. Ijambo ry'ukwezi barikaba cyane ngira la sanctification. Twezwa kugira ngo turondere gusa n'uwo mwami yadukunze. Umuntu wese ahari hose urugeza rimwe arushiza kwezwa, n'abo ari murongozi arushiza kwezwa. Yesu nashimwe cyane. Ubundi mwami yadukijije. Haleluya. Ariko utera intambwe uko bukeye urondera gusa na Kristo. Amen. Urondera kwezwa. Haleluya. Ari abakozi b'Imana, Nikodemo yari umuntu ukwizera kwiwe uhagaze mu byiciro mu kwizera kudagaze ku byageze cyane. Atamubaza mu ijoro ati mbega mwize gute? Nacyo mujyanje abati kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi watumye itanga umwana wayo w'ikinege w'umwizera wese ntazapfe rubi. Nikodemo ntiyumva ukuntu kuvuka ubyago bwa kabiri cyogenda. Yesu nashimwe cyane. Ntiyavyumva ntiyabishikiye kandi yabihanze,
ariko aramubwira ngo birakunda umuntu ashobora gusubira mu nda y'umubyeyi we gutakuze tuzokunda ariko mu kwizera nk'uko icyaha cy'umuntu umwe cyazanye mu isi gupfa niko umuntu umwe kandi yazanye ubugingo muri Korinto niko umuntu umwizera bizoduhesha ubugingo. Haleluya. Amen. Icyango ufise ni kwezwe turondere usa n'uyu mwami. Haleluya. Kandi abamukurikiye nabo bashira amanga bamuri cyubahiro cyabo. Haleluya. Amen. Ntibikunda ko Kristo agukoresha Yesu nashimwe cyane tugifise ubwibone bw'icyubahiro. Amen. Ntibikunda tugira abandi gutya ntibikunda waza ukaba ntibikunda Yesu nashimwe cyane. Twambura ibyacu byose hari abandi Kristo kirera aba ku musaraba beninde yaje kumusaraba Pilato nawe mu bigishwa biwe Yesu nashimwe cyane ariko yanga kuvuga ko mu bigishwa biwe yanga kwiyerekana yatinye harimo bibiri umuntu afite mu mwiza cyane naho abataramara amatsinda yemeye byo yatuye shita Kristo muri jawo ofisi yawe bimenyekane ko wizeye Kristo. Haleluya. Amen. Nabone babimenye nayo kazabimenye mwishwa babimenye uyu muntu yizeye Kristo ko Kristo yakurikiye. Haleluya. Amen. Mushikane. Amen. No kuri stati abone ko umuntu yizeye Kristo no usigurize gute ko ushaka ko tuzabishura imwe muri foto ye hariya indravya hariya indravya inyuma indravya imbere base kuri stati ugaragaje nta munsi mukuru ya office service office sima yaje wagize Yesu nashimwe. Amen. Ntago ari jambo ry'Imana teregitse cyo foto basi Yesu nashimwe cyane. Amamaza Kristo. Haleluya. Amen. N'uburyo bwose aho uri Yesu nashimwe cyane. Amen. Ariyo kukazi mwamamaze mu izina rya Yesu. Vuga uyu mwami ubundi twakore mu gihugu rero Kristo kumwizera ni bisanzwe ko benshi ku mazina yiwe ko batamwizeye ushaka kwitwa wabizeye kuko abavyeyi babukiye mu muryango kijiji Yesu nashimwe cyane maze wowe kumana izina ryo kwizera abihana Yesu nashimwe cyane ariko namaze gukura gahitamwo kumukurikira no kugendana nawe namushikanira namuvuge yashize amana. Haleluya. Niwe bushobozi bwacu niwe mahoro yacu niwe dushikana mu ijuru n'izina rya Yesu Kristo. N'umwami w'ibihe n'umwami ashoboye n'umwami akomeye kandi n'umwami akiza n'izina rya Yesu Kristo. Nubwo umuntu yobagwa Yesu ashimwe cyane ashobora kuba agwaye ubura akayigendana kuko Kristo atarazi umunsi utazi Chaka tunaenda pale kwa tunafisi. Kwizera kwacu. Kenshi no kuringa. Bashobora kwizera Kristo kenye kandi kazokera n'ubundi. Twahawe Kristo. Twahawe ubugingo. Kumwizera twahawe ubugingo. Tuzokomereke. Yesu nashimwe. Pawulo niwe yabibonye neza yafise mu gisata cyigisho mwe igisho yari mubabaje maze gasenga kandi agakorera Imana none igisho sicyo cyasoma kugira ngo gira abantu ariko abisengeye Imana ikamubwira ngo ubuntu bwanje buraguhabije. Rero kwizera kwacu kwizera Kristo gufatiye ku bintu bifatika cyane biboneka gusa ariko kurafatiye no ku bugingo budashira twahawe muri Kristo Yesu no kumwizera Kristo
ubwo bugingo. Rero tugendane nawe, turondere gusa nawe, turondere ishusho yiwe, tuzoyondera mu gusenga, tuzoyondera mu kwezwa muri byose. Haleluya. Tuzoyondera mu mpanuro, kuko ari dushobora kugenderamo, ugakenera impanuro z'abantu bagukurira. Haleluya. Ugakenera impanuro z'umukozi w'Imana wizeye. Haleluya. Uzogemo umuhanuzi, umwaturire nuko bitavuga kenshi, maze aguhanura, kuko azoguha impanuro ati bimeze gutya, bimeze gutya, ndiko ndezwa, ndiko ndondera gusa na Kristo. Azoguha impanuro zijyanye n'ivyo nyene. Yesu nashimwe cyane. Nayo majambo yose mu mutima, turondere gusa na Kristo mu kwezwa, kandi n'inyungu y'iwacu, kwezi n'inyungu y'umuntu. Na Kristo azomufasha ibikomeye. Abazimana yabo bazokomera, nibamara gukomera bakora ivy'ubutware. Abasore bahitse bazokomera, nibamara gukomera bakora ivy'ubutware. Abazimana yabo bazokomera, nibamara gukomera bakora ivy'ubutware. Ishengero ry'isi rizokomera, nirimara gukomera ikora ivy'ubutware. Abazimana yabo bazokomera, nibamara gukomera bakora ivy'ubutware. Umva benda, si ikibazo cya none y'abantu, kuko intumwa 12 Yesu yazitumye kugera mu bw'inkuru nziza. Inkuru nziza yavuga iki? Yavuga icyo Yesu agiye gukora ku musaraba. Yesu nashimwe cyane, kuko azutse hari umugore yaje ni Mariya Magadalena n'umubonye bwa mbere, yamubwiye ngo genda uvuge ibyo wabonye, kuko abantu bari bihebye, bari bihebuye. Wa muntu wabo bari bizeye yari yagiye, ntabwo bari bakibona. Maze Yesu amaze kuzuka aramubwira ngo genda. Haleluya. Wambonye? Genda wabwire. Asanga abantu barihebye, barihebuye, ariko genda wabwire Yesu ari muzima. Icyahishuriye Yohana igice cya mbere umurongo wa 18. Uyu ni Yohana yeretswe na Kristo nyine. Kandi ndi muzima, nari narapfuye, kandi naba nkora ndi muzima ibihe bitazoshira. Mfise imfunguruzo z'urupfu n'iz'ikuzimu. Haleluya. Yacyo mutangiye inkuru nziza ni izina rya Yesu Kristo. Genda mutangiye inkuru nziza ko Yesu yazutse, ko Yesu ariho, kandi Yesu ari muzima. Ni ubutumwa bwiza. Intumwa 12 zahinduye ubutumwa burakwiye isi yose gushika n'iwacu mu Burundi, kuko bamenye iki? Bamenye Imana yabo, niyo bagukomera. Yesu nashimwe cyane, kandi Yesu nabahize ubushobozi bw'Imana bushika tubaho. Kiza bw'Imana Yesu aduhe kwezwa mu buryo bwose. Mana yo mwijuru, urakoze, turagukengurukiye. Twumvise ijambo ry'agakiza kandi rishitse mu mitima yacu. Muhabwe icubahiro kuba twaraguhawe, twahawe ubugingo budashira. None rero bwirukiro mu izina rya Yesu Kristo, tubwiwe ngo shitsa Yesu mu mutima mu izina rya Yesu. None rero turamwinjije, turamushikije mu izina rya Yesu. Turuguriye imitima yacu, kaze uvyagire muri twebwe. Tuguhaye aho bamwami, kaze
kaze mu bugingo bwawe, kaze uhindura ibyanse guhinduka, kaze wica ingeso mbi, kaze wica iby'umubiri, kaze wica ibya kamere, kaze mwami wime mu mitima yacu, kaze ibitangaza bikoreke mu izina rya Yesu Kristo. Zobukoze nyakubahwa, urakoze bwirukiro, hezagira umukozi wawe watunanyira ijambo, muvomerere kandi abe nka ca giti gitewe hafi y'imigezi y'amazi, camana itoto, camana ivyamwa mu izina rya, abazogenda bamura bose bazoronka ubugingo. Urakoze bwirukiro, hezagira mwami buri muntu wese yaje hano mu izina rya Yesu, ntaze gutaha uko yaje, ariko twese tugushitse mu mutima, uzobukoze nyakubahwa. Urakoze bwirukiro, kubyumvise kandi kubikora ukabikomeza, dusenze twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Yesu abahezagiye. Abazimana yabo bazokomera, nibamara gukomera muri by'ubutwari. Abazimana yabo bazokomera, nibamara gukomera muri by'ubutwari. Turashima umukozi, ikibazo cya none, tugatahane nako nyene intumwa zari 12 umugabo ubutumwa bw'isi yose, upfa kwemera gusa, ukemera utubyemeye gukoresha. Turahaye kaza abaririmbyi baturomora mu ndirimbo y'ishengero, badufashe mu ndirimbo imwe. Hari abo baturetse ku munsi w'amezi bazoba badufasha muri uno mwanya mu ndirimbo rusange. Kaze Yesu abahezagiye.